Mwiriwe neza bakundwa nshuti zanje bene data mukoraniye aha muri Cerro de Piedra Guerrero muri Repubulika ya Mexique kugira ngo twegurire Imana iki kibanza cyangwa kugira ngo muce mubandanya mukorera ibikorane muri iki kibanza icyo Imana yabaronkeye. Mwibuke yuko ibintu bikomeye buri gihe bitangura mu buryo bw'akantu gato, nk'uko watanguye kuba mu nda ya mama wawe uri akantu gato cyane ku buryo bategeza kukuraba bakoresheje mikorosikope, ariko raba ingene ubura umuntu munini akuze. Rero turashobora kubona ko ibintu by'Imana bitangura mu buryo bw'akantu gato. Nimwitegereze ubwami bw'Imana butangura mu buryo bw'akantu gatoya. Yesu Kristo yaje ari umuntu aciye bugufi, ariko ubu nimuraba amamiliyoni yose y'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bamaze kuvukira mu bwami bw'Imana. Kandi nimuraba ingene ako kabuye gato kaje mu kuza kwe kwa mbere, muraba ingene kugeza ubu ari umuryango ukwiye w'amamiliyoni y'abantu bakiriye Kristo nk'umukiza wabo, bogeje ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, kandi baronse mpwemu wiwe yera, gutyo baravutse ubugira kabiri. Kandi n'ibihumbi canke amamiliyoni abagize uwo muryango ari bo bafise imibiri yabo ya teofaniya. Kandi muri iki gihe cya nyuma, mu kuza kwa kabiri kwa Kristo, ukuza kw'ibuye ridasituwe n'amaboko, tuzoronka umubiri ufadika, utabora, udapfa, uhawe ubwiza usa n'ubw'umukunda wacu umwami Yesu Kristo. Kandi ku isi hazoba hari umuryango w'Imana, abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, abakomoka ku Mana biciye muri Yesu Kristo. Abo Kristo yarabavuze ko agira ati, ehetwe n'abana Imana yampaye. Ibyo biri nko mu Baheburayo ikigabane cya mbere umurongo wa mbere kugeza kwa 14, no mu Mazaburi naho nyene Pawulo mutagatifu arabisubiramo kenshi. Kandi Yesu yaranavuze ati, nzobarira bene data izina ryawe. Rero nimuraba ingene we ari we data, kuko tuvyagwa na Kristo, tuvyagwa na mpwemu yera, kandi turaronka ukuvuka ubugira kabiri, tukavuka nk'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Kandi vyongeye we niwe mukuru wacu, kuko niwe wa mbere wo mwibi vyaremwe bishasha. Rero nimuraba ingene vyose vyatanguye mu buryo buciye bugufi mu kuza kwe kwa mbere, kandi uko niko bimera no mu kuza kwe kwa kabiri. Uko niko ubwami bw'Imana bumeze, butangura mu buryo buciye bugufi buri gihe, ariko bukagenda burakura kugeza habayeho ubwami bukomeye bunini. Ariko nimwitegeze ubwami bw'abanyamahanga bwatanguye ari bunini, butangurira ku mutwe wa zahabu, igishushanyo kinini cyane gifise umutwe wa zahabu. Ubwo bwabaye ubwami bw'i Babuloni. Ariko nimwitegereze, bugenda burururu kuva mu ntambwe kuja mu yindi. Bwaravuye ku mutwe wa zahabu, bumanuka ku bitugu n'amaboko by'ifeza. Bwabaye ubwami ubuhe bw'Abamedi n'Abaperesi. Hanyuma bwaramanutse ku ntambwe ya gatatu, ku ntambwe y'inda n'ibibero vy'umuringa. Ubwo bwabaye ubwami ubuhe bw'Abagiriki. Hanyuma bwaramanutse ku maguru y'ivyuma cyangwa ku bwami bw'Abaroma. Muri iki gihe cya nyuma naho bumanuka ku ntambwe ya nyuma, intambwe y'ibirenge by'ivyuma bivanze n'ibumba. Ni ukuvuga ibirenge by'ivyuma bisukiranye n'ivyondo n'ibumba. Ni ukuvuga ko bwagiye buramanuka, kandi buri munsi ubwami bw'abanyamahanga bwagiye bumera nabi cyane. Nicyo gituma ubwoko bw'ibiremwa abantu bafise ingorane nyinshi, kuko ubwoko bw'ibiremwa abantu babaye mu bwami bw'abanyamahanga. Ariko Imana niyahindura ubwo bwami, ikabukuraho igashyiraho ubwami bwa Mesiya, ubwami bw'ibuye ridasituwe n'amaboko, aho ibihugu byose, amoko n'indimi bizotera imbere, kuko ubwo buzoba ari ubwami bw'iterambere. Murabona ku mutwe wa zahabu
niho ubwami bw'Imana kugeza ubu bugeze. Ishengero rya Yesu Kristo rigeze ku mutwe wa zahabu. Ubwo bwami bwagumye buduga kugeza bugeze ku mutwe wa zahabu, ariyo ntambuko yacu. Kandi iyi niyo ntambuko izozana abapfiriye muri Kristo bazutse. Natwe tuzohindurwa tujyane na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. N'Abaheburayo nabo nyene bazokwinjira mu iyi ntambuko y'umutwe wa zahabu, kuko bo binjira mu ntambuko y'umutwe wa zahabu mu nganji y'ubwiza ya Kristo ya Mesiya. Kandi isi yose igiva ikagera mu kimpumbi cy'indwi irinjira mu ntambuko y'umutwe wa zahabu y'ubwami bw'Imana mu ishengero rya Yesu Kristo. Rero murabona ibirenge by'ivyuma bivanze n'ibumba muri iki gihe cya nyuma bizozimangana, kuko mu kuza kw'ibuye ridasituwe n'amaboko ibyo birenge by'ivyuma bivanze n'ibumba bizozimanganywa, ubwami bw'abanyamahanga bukugweho, himikwe ubwami bw'Imana. Mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 11 umurongo wa 15 kabandanya haratubwira ko ubwami bw'iyi si buzocika ubwande, ubw'umwami wacu n'ubw'umusigwa wiwe Kristo wiwe. Rero nimuraba ingene muri iki gihe cya nyuma hazobaho impinduka z'ubwami. Ubwami bw'abanyamahanga buzovaho, habeho ubwami bw'Imana. Mu zindi ntambuko z'ubwami bw'abanyamahanga, aho hahinduka mw'ubwo bwami nyene bwavuye ku mutwe wa zahabu ku bwami bw'i Babuloni buza ku bitugu by'ifeza, aribwo bwabaye ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Ariko hari mu bwami bumwe, habereye impinduka mu bwami bumwe nyene. Ariko muri iki gihe cya nyuma hazoba impinduka z'ubwami bw'abanyamahanga, habeho ubwami bw'Imana. Kandi ibyo bizoba kubw'umugisha w'ibiremwa abantu, kubw'umugisha w'ishengero rya Yesu Kristo, kubw'umugisha w'abera bo mu isezerano rya kera n'abo mu isezerano rishasha, no kubw'umugisha w'ihanga ry'Abaheburayo, no kubw'umugisha w'ibihugu byose bizokwinjira mu nganji y'imyaka 1000 ya Kristo. Kristo ariko aravuga kuri iki gihe cya nyuma yaratubwiye mu mugani w'ugwamfu n'uburo, dutanguriye ku murongo wa 30 kabandanya ati mureke bikurane. Mu kigabane cya 13 muri Matayo umurongo wa 30 kugeza ku wa 43 aravuga ati mureke bikurane vyompi, mureke bikurane vyompi, no kuvuga ugwamfu n'uburo. Bikurane vyompi gucitsa ryari mwigenya, maze mu gihe cy'igenya nzobwira abagenyi, nimubanze mutororokanye ugwamfu mu ruhambire imikama mu ruturire, ariko uburo mubwimburire mu kigega canje. Hanyuma muri iki kigabane nyene cya 13 umurongo wa 33 kabandanya haravuga hatabacira uwundi mugani ati ubwami bwo mu ijuru busa n'umwambiro umugore yabiriye akawuvanga n'ingero zitatu z'ifu gushitsa ahiri bututumbire yose. Ibyo byose Yesu yabibwiye ishengero mu mugani, ntacyo yababwiye atabaciriye umugani. Nico tatumye ibyo umuntu yavugishwa n'Imana yavuze biboneka, ngo nzoteranura akanwa kanje nce imigani, nzovuga ibyahishijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Murabona ibintu vyahishijwe, no kuvuga ibintu bitari bwahishurirwa ibiremwa abantu. Imana yaravuze muri Zaburi ya 78 umurongo wa 2 ko vyari kuzovugwa mu migani, izoteranura akanwa kanje nce imigani, nzovuga ivyahishijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kandi mu mugani wa Yesu Kristo, mu migani ya Yesu Kristo we yarahishuye ibintu, yaratangaje ibintu vyari bihishijwe uhereye ku kuremwa kw'isi nk'ugwamfu n'uburo. Aho yariko avuga ku bana b'Imana, ugwamfu abo n'uburo n'abana b'umubi ari bo gwamfu. Kandi no mu yindi migani myinshi yagiye aravuga ibintu vyari bihishijwe uhereye isi itararemwa, yarabivugiye mu iyo migani. Kandi icyo nicyo gituma imigani ya Yesu Kristo ari ingirakamaro cyane, kuko irimwo amabanga yahishijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ayo mabanga yavuzwe mw'ubwo buryo mu migani
iyo migani abantu ntibari bashoboye kuyitahura, ariko ubu hageze igihe aho imigani yose dutegerezwa kuyitahura. Abigishwa baratahuye myinshi mw'iyo migani, yindi nayo ntibayitahura. Maze asezera ishengero yinjira mu nzu. Abigishwa biwe baza kuri we bati, dusobanurire umugani w'urwamfu rwo mu ndimiro. Nawe arabishura ati, ubiba imbuto nziza n'umwana w'umuntu. Indimiro ni isi, imbuto nziza nibo bana b'ubwami, urwamfu n'abana ba wa mubi. Umwansi yarubivye, ni ukuvuga uwabivye urwamfu ni wa mugwanizi. Igenya n'umuhero w'isi, abagenyi n'abamarayika. Nk'uko urwamfu rutororokanywa rugaturirirwa mu muriro, niko bizoba ku muhero w'isi. Umwana w'umuntu azotuma abamarayika biwe. Murabona ingene avuga ko azotuma abamarayika biwe umwami Yesu Kristo, kandi muri Matayo 24:31 yaravuze ati, azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranya abatoranijwe biwe, ni ukuvuga begeranye uburo abatoranijwe bo mu ishengero ry'iwe mu banyamahanga n'abatoranijwe bo mu ihanga ry'Abaheburayo, aribo 144,000 by'Abaheburayo. Bazotororokanya ibitsitaza babaterere. Aravuga ati, batotororokanya ibitsitaza byose n'abakoze ibizira babikure mu bwami bwiwe. Bazobaterera mu itanura ry'umuriro, niho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo. Ni ukuvuga bazotagwa mu kababaro gakomeye, ahabukurira no kuryanya insya z'amenyo. Ni ukuvuga yuko abamarayika b'umwana w'umuntu bafise ibikorwa bibiri. Barafise igikorwa bakora ku bw'ineza y'abatoranijwe n'Imana kugira ngo babegeranye babashyire mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, abatoranijwe bo mu banyamahanga n'abatoranijwe bo mu Baheburayo. Ariko kandi barafise n'igikorwa bakora ku rwamfu kugira ngo barushire mu itanura ry'umuriro, ni ukuvuga mu kababaro gakomeye. Bazobaterera mu itanure ry'umuriro, niho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo. Bo n'abagororotsi bazokwaka nk'izuba mu bwami bwa se. Mbega bazokayangana gute? Nk'izuba ry'ubugororotsi. None izuba ry'ubugororotsi ryaka gute? Yesu Kristo arakayangana mu nganji y'imyaka 1000 nk'umwami w'abami n'uganza baganza, kuko mu maso hiwe nk'izuba hashushanya Kristo ari nk'umwami w'abami n'uganza baganza. None ni gute natwe tuzokwaka mu bwami bwa data wacu wo mu ijuru? Tuzokwaka nk'izuba, ni ukuvuga nk'abami mu bwami bwa Yesu Kristo, kuko aho tuzoba turabami. Tuzokwaka, tuzokayangana nk'abami mu bwami bw'iyiwe. Turabubonaho mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 14 umurongo wa 14 ukabandanya. Haravuga hati, kandi mbona igicu cera, no kuri kino gicu ukivyagiye ko asa n'umwana w'umuntu, yambaye igitsibo cy'izahabu mu mutwe, kandi afise umuhoro ukarishe mu kuboko. Umumarayika wundi ava mu rusengero asemerera n'ijwi rirenga, abwira uvyagiye kuri ico gicu ati, nurungike umuhoro wawe wimbure, kuko iyimbura rishitse, kandi ivyimburwa vyo mw'isi vyumye. Uvyagiye ku gicu arekurira umuhoro wiwe ku isi, isi irimbugwa. Aho hakogwa iki? Isarura, iyimbugwa ry'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Umumarayika wundi ava muri rwa rusengero rwo mu ijuru, nawe nyene afise umuhoro ukarishe. Umumarayika wundi ava ku gicaniro, niwe aganza umuriro, asemerera n'ijwi rirenga, abarira ufise umuhoro ukarishe ati, rungika umuhoro wawe ukarishe uce inzabibu zo ku muzabibu w'isi, kuko inzabibu zawo zirungurije. Umumarayika arekurira umuhoro wiwe mw'isi, aca inzabibu z'umuzabibu w'isi, aziterera mu bwato bunini bw'ukuraka kw'Imana. Ubwo bwato buganishirizwamwo ibirenge inyuma ya ca gisagara. Amaraso ava mu bwato ashitsa stadiyo 1,600, agera ku mijiginya y'amafarasi. Rero iri niyimbura isarurwa ry'abana b'umubi, aribo bimbugwa bagashigwa mu bwato bw'ukuraka kw'Imana nye n'ububasha bwose. Rero reka turabuganira mw'ubwo bwato ivyahishuriwe Yohana 19.
kugira ngo ntidusome byinshi reka dusome mu nyuma uhereye ku murongo wa 11 haravuga hati mbona ijuru ryuguruye kandi mbona ifarasi y'igitare uyibyagiye ko yitwa mwizigirwa irindi n'umunyakuri aca amateka akagwana intambara mu bugororotsi inyonga ziwe n'imbeya z'umuriro no mu mutwe yambaye imigara myinshi kandi afite izina ryanditswe ntawe urizi atari we wenyene yambaye impuzu zajobetswe mu maraso kandi yitwa jambo w'Imana ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zicaye ku mafarasi y'ibitare zambaye impuzu nziza zera derere zitanduye mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe kugira ngo ayikubite amahanga azoyaragiza inkoni y'icuma kandi aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora byose kandi ku mpuzu ziwe no ku kibero afite izina ryanditsweko ngo umwami w'abami uganza abaganza rero turashobora kubona ko Kristo ugendera ku ifarasi yero mu byahishurwa Yohana niwe aganira mw'ubwo bwato bw'uburake bw'Imana ishobora byose kandi aho niho haba haterewe inzabibu ziganirwa mu bwato bw'uburake bw'Imana ishobora byose kandi Kristo ugendera ku ifarasi yero mu byahishurwa Yohana 19 niwe agana izo nzabibu aragana izo nzabibu akagana ubwo burake kandi n'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora byose rero turashobora kubona ko Imana yavuze ko ibi bintu bigiye kuba murashobora gufata ibyicaro byanyu umuhero w'isi n'abamarayika bakora isarura ibyo nivyo tubona ngaho mu migani ya Yesu muri Matayo ikigabane ca 13 umurongo wa 30 kugeza ku wa 43 no mu byahishuriwe Yohana ikigabane ca 14 umurongo wa 14 kugeza ku wa 20 kuko mu gihe cya nyuma ibi bintu byose bizoba biriko birakogwa hazoboneka ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru abamarayika bakora isarura baratumwa bategerezwa kwegeranya ingano ari bo bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bo mu banyamahanga ndetse nabo mu ihanga ry'Abaheburayo nabo kuko abo bantu bashigwa ku mubumbe w'isi kubw'umugisha nuko rero arabarungikira ubwo bukozi bw'umugisha ubukozi bw'abamarayika b'umwana w'umuntu bazanye ijwi rirenga ry'inzamba bariko barahamagara begeranya abatoranijwe n'Imana bose kandi nibarangiza ico gikorwa mu batoranijwe b'Imana bo mu banyamahanga hanyuma bagahamagara bakegeranya abatoranijwe bo mu ihanga ry'Abaheburayo kuko umuhamagaro w'abatoranijwe uko kugaragara abatoranijwe bo mu ihanga ry'Abaheburayo bazobona bizoba imbere gatoya y'akababaro gakomeye hanyuma hazocatangura akababaro gakomeye kuko tuzoba twavuye ngaha tugiye mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama kuko hari ico twaraganye n'Imana twasezeranye n'Imana kugira ngo tuze tubane na Yesu Kristo mu mazimano kandi ntituzoreka kuja mw'ayo mazimano igihe kimwe Yesu Kristo yaraciye umugani avuga yuko umuntu nye n'urugo yateguriye amazimano akomeye y'ubukwe umwana wiwe araheza atumira abashumba gutumira abatumiwe batangura kuvuga bati umwe ati narongoye yari mu kwezi kwa buki kw'akaruhuko uwundi yatumiwe avuga ati naguze itongo ngiye kuriraba mbega yoba yariguze atabanje kuriraba buri gihe abantu bararondera ivyitwazo byo kwireguza ababa badashaka kwemera ubutumire bw'Imana hanyuma uwundi umushumba umwe mw'abo bashumba agiye kumubwira ati amazimano y'ubukwe yamaze gutegurwa ati kandi nyene urugo avuga yuko mwoza mu munsi mukuru uwo wundi nawe yaciye avuze ati naraguze inka 10 ntegereza kugenda kuzirimisha ndazipime yari yaziguze atabanje kuzipima buri gihe abantu bararondera ivyitwazo ibyo kwireguza kugira ngo ntibaze rero nyene urugo
yatwawe n'ishavu kuko yateguye byose bakamutembereza uwo munsi mukuru. ibyo si byiza. yaciye avuga ati nimugende mu nzira z'ibihamo no mu nzira ntonto, mutumire muzane abo mubonye bose. babikoze gutyo, barabwiranye n'urugo bati twakoze nk'uko watubwiye, twazanye abantu bose ariko haracyasigaye umwanya. ati nimugende muzane abacumbagira ibirema, aboro muzane bose, inzu yanjye yuzure. baragiye babikora gutyo, inzu iruzura. rero hariho amazimano akomeye mu ijuru, amazimano y'ubukwe yateguwe, kandi bagumye bariko barahamagagwa bashyirwa mu nzu y'Imana ahabera ayo mazimano mu ishengero rya Yesu Kristo. hagumye hariko haramagagwa amamiliyoni y'abantu, kandi kugeza n'ubu haracyasigaye umwanya. icyo nicyo gituma kugeza n'ubu umuhamagaro no kurondegwa kw'abantu kugira ngo baje mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama bikiriko birakorerwa muri Amerika Latine na Karayibe. kandi nihuzura igitigiri cy'abatoranijwe n'Imana abo mu mubiri w'ibanga wa Kristo, abapfiriye muri Kristo bazoca bazuka, natwe abariho turi bazima tuzohindurwa. hanyuma tuzomara gusa iminsi iri hagati ya 30 na 40 ngaha. ntituzohateba, ntituzohamara iminsi myinshi, kuko icyo ni igihe kizoba kuba inyungu y'ihanga ry'Abaheburayo. muri iyo ntambuko y'iminsi iri hagati ya 30 na 40 twamaze guhindurwa, n'abapfiriye muri Kristo bazutse. ukugaragara kw'Imana mu mwuzuro wose kuzoba kuri ku isi, kuko gukwego kwa gatatu iyo ntambuko izoba igaragaye mu mwuzuro wose, kandi iyo ntambuko izoba ibaye ku bw'umugeni. iyo ntambuko izoba ku bw'ishengero, no kuvuga abasigaye bo mu iyobokamana rya Gikristo badafise amavuta mu matara yabo, inkumi z'ibijuju. kandi iyo ntambuko izoba no kubwo abamaze kuzimira batozoba bagifise amahirwe. aho ihanga ry'Abaheburayo bazobona ibizoba biriko biraba, kandi bazovuga bati ibi nivyo twari turindiriye, kandi ubu niwe twebwe twari turindiriye. ni nk'igihe babona Yosefu mu banyamahanga, bazobona na Yosefu wacu Yesu Kristo agaragariye mu banyamahanga hagati mu ishengero ryiwe ku munsi w'iherezo, kandi bazomugumya. kandi umugisha uzova ku banyamahanga ucuja ku Baheburayo, ariko twebwe tuzoba twagiye mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. kandi igihano cy'Imana, uburake bw'Imana buzogwa ku banyamahanga mu gihe cy'akababaro gakomeye. aho niho urwamfu ruzoturirwa, ababi bazoturirwa, ubwami bw'abanyamahanga buzoturirwa mu ntambuko y'ibirenge b'ivyuma bivanze n'ibumba. buzoba buyobowe bugenzuwe na Antikristo, umuntu w'icyaha. ubwo bwami buzoronka ibyo bihano vy'Imana, kandi ubwami bw'abanyamahanga buzokugwaho mu ntambuko y'ibirenge by'ivyuma bivanze n'ibumba, kugira ngo ubwo bwami bubise inganzi y'imyaka 1000 ya Kristo. turabonye ibintu Kristo yavuze ko biba muri iki gihe cya nyuma. none ni ku munsi wuhe canke mu mwaka wuhe aho hazoba mu mwuzuro iherezo ry'uyu mugambi wose? no kuvuga umuhamagaro w'Abaheburayo hamwe n'izuka ry'abapfiriye muri Kristo no guhindurwa kwa twebwe bariho turi bazima, no kunyakugwa tujanwa mu ijuru kugira ngo tujye mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. uwo munsi ntituwuzi, ariko kugeza ubu turi mu muhamagaro w'abatoranijwe n'Imana bose, kandi bariko barahamagagwa begeranywa bashyizwa mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. kandi nihuzura igitigiri cy'abatoranijwe, Kristo rero aja mu izo zindi ntambuko, izo ategerezwa gushyitsa nk'uko biri mu buvugishwa buri muri Bibiliya. rero dukoreshe neza iyi ntambuko, aho kugeza n'ubu hakiri imbabazi, hakaba hakiri n'umugisha, hakaba hakiri n'umwanya mu nzu y'Imana kugira ngo dukore mu gikorwa cya Kristo, kandi ubuzima bwacu bube butonze ku murongo w'ijambo ry'Imana, ubuzima bwacu bwegejwe imbere ya Kristo, kandi turiko turakora mu gikorwa cya Kristo.
tujana ubutumwa tubushyira abantu kugira ngo benshi binjire mu nzu ya Kristo, mu nzu y'Imana, mu ishengero ry'iwe, kuko kugeza n'ubu hacyari umwanya. Kandi ayo n'amakuru meza, niyo makuru meza abo bashumba bahaye abatumire. Ayo n'amakuru meza ku banyamerika Latine na Karayibe bose. Ahakorerwa umuhamagaro wa nyuma, kandi aho niho binjirira abanyuma bari kuzokwinjira mu nzu y'Imana. Rero Imana ibandanye kubaha umugisha mwese, Imana ibarinde kandi ibandanye kubakoresha cyane mu gikorwa cyayo, kandi ibandanye bateza imbere cyane muri iki kibanza, ibandanye yongereza abantu benshi muri iki kibanza, huguruka ibindi bibanza byinshi muri ibi bibanza byo hafi yo ngaha, no muri Acapulco hose, no mu ntara yose ya Guerrero, no muri Repubulika ya Mexique yose, kuko kugeza n'ubu haracyariho umwanya, haracyasigaye imyanya. Imana ibaha umugisha ibarinde, hamwe natwe umusore Revera Joseph Benjamin Perez kugira ngo abandanye. Imana ibaha umugisha kandi barinde bazigame mwese. Sinzi ko muba mufise indirimbo tworirimba ngaha. Imana niyo mwungere wacu, kandi n'uhoraho wo mu isezerano rya kera, umwungere w'ihanga ry'Abaheburayo. Uhoraho niwe mwungere andagira, njyana nawe kugeza ku iherezo. Uhoraho niwe mwungere andagira, njyana nawe kugeza ku iherezo. Njyana nawe, ngumana nawe kugeza ku iherezo. Njyana nawe, ngumana nawe kugeza ku iherezo. Yesu niwe mwungere andagira, njyana nawe kugeza ku iherezo. Yesu niwe mwungere andagira, njyana nawe gushitsa ku iherezo. Njyana nawe, ngumana nawe kugeza ku iherezo. Njyana nawe kugeza ku iherezo. Amen. Tujyana nawe kugeza ku iherezo, kandi tuzohindurwa, kandi tuzoja mu mazimana y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Imana ibaha umugisha kandi barinde bazigame mwese.